Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Josiane Muzaneza. Turi ku munsi w'imanegenekerezo rya kabiri mu kakaro mwaka wa 2023 kaze nshuti namwe bakunzi ba RPA amakuru twabateguriye agizwe ahanini n'izi nkuru nkuru zikurikira. Ibereryo bajyayaze hagati y'imbonerakure mu bucagucagu bwo kuri uyu wa gatandatu imbonerakure zo mu ntara ya Cibitoke zaratemaguranye ziri mu mirimo yazo ya misi yose zitandatu muri zo zikaba zarakomeretse. Nibiterasoni kubona igihugu kimaze imyaka 61 cikukiye kitagira indege n'imwe rero umukuru w'igihugu hadasizwe inyuma ko atani ingoro y'umukuru w'igihugu n'imwe irigera yubakwa mu gisagara ca Bujumbura. Muraza kumva umwihwezo wa Kaburiyeri Rufyiri arongo yishira hamwe urukome muri ano makuru nyene. Turaza no kubabwira ibijanye n'amakenga y'abanyagihugu bo kumugwa mukuru w'intara ya Rumonge afatiye kwisukurike rirangwa ku bitaro vyaho beno mu kibanza kidandarizwamwo imboga yanayandi ni mu kanyisase. Ndabaramutse nongere ndabahe nikaze mwidoni. Ndasubiye kubaramutsa hano makuru tuyahere mu yavugwa mu mutekano aho imbonerakure zitandatu zo mu ntara ya Cibitoke zakomeretse mu mishamirano yazihuje kuruzi Rusizi ruri muri komine Rugombo neza na neza muri Mparambo ya mbere hari mwijoro ryo kuwa gatanu rishira wa gatandatu ubwo gwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi rukaba rwatemaguranye n'imipanga mu gihe rumwe rwari ruje ruvuye muri Kongo urundi nago ruriko rurakizura. Ni nkuru ya Emile Nibasumba. Batatu mu mbonerakure zakomeretse baturuka muri Mparambo ya mbere ubu bariko bavurirwa ku bitaro by'abikorera utwabo mu Rugombo. Abandi batatu ni mbonerakure zituruka muri komine Buganda bariko bavurirwa ku ivuriro ritoyi Centre de Santé muri komine Rugombo nyene. Amakuru duhabwa n'isoko rya RPA mu ntara ya Cibitoke byose byatanguye igihe cy'isahandwi z'ijoro ryo kuwa gatanu rishira wa gatandatu ku mutumba Mparambo ya mbere muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke aho humvikana urwamo rw'amasasu ku nkengera z'uruzi Rusizi ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ayo makuru amenyesha ko umugwi w'imbonerakure zo muri komine Rugombo witwaje imipanga wari kurakizura ucuja kwegera uruzi kugira ngo bamenye ivyayo masasu ngo niho baca bahura n'uwundi mugwi w'imbonerakure wari uvuye muri Kongo ufise ibidandazwa vya magendo. Muri vyo harimo amabido y'igitoro hamwe n'ibitenge. Ku bw'isoko rya RPA izo mbonerakure zari zivuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zituruka muri komine Buganda zaciye zitana mu mitwe n'uwo wundi mugwi witwaje imipanga wari kurakizura. Isoko rya RPA rimenyesha ko zimwe mu mbonerakure zari zivuye muri Kongo zashoboye kwiruka zirahungisha amabido ya essence n'ibitenge zari zikuye mu gihugu kibanyi mu gihe bagenzi babo bariko bagwana kugira babacira inzira. Amasoko yacu mu bajeje intwaro n'igipolisi amenyesha ko bariko barabaza izo mbonerakure zakomeretse aho zigwariye mu ntumbero yo kugira amatohoza. Igitera amakenga batari bakariko no kumenya ukuntu imbonerakure zituruka muri komine Buganda ziza kumenera muri komine Rugombo mu gihe iwabo naho nyene hasanzwe hari ivyambu. Tubibutse ko mu ijoro ryo kuwa gatatu igenekerezo rya 28 ruheshi buca ruwa 29 imbonerakure zariko zirakizura mu micungararo y'ikibira muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza zahuye n'abapolisi batamenyanye. Ico gihe abapolisi bararashe hapamwe imbonerakure imwe iyindi irakomereka. Emile Nibasumba. Tukivuga ibijanye n'imbonerakure hari igisibije mu gutoteza no gukubita abanyagihugu ku mutumba Gihungwe muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza mu kiringo kitarenze ukwezi kumwe. Iyo mbonerakure imaze gukubita abantu barenga babiri ibazijije hanini uko bavutse. Ni nkuru ya Elvis niyo mwongere.
Iyo mbonerakure itoteza abantu kongera ikanabakubita izwi ku izina rya Ndagijimana bayitazira bwayaze ikaba iba ku mutumba Gihungwe muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Amakuru ava ku mutumba Gihungwe avuga ko kuri uyu wa gatanu heze iyo mbonerakure yakubise umutama yitwa Gasongo imusanze ku rugo iwe. Ejo rero mw'ijoro yasanze umutama yitwa Gasongo ahita amutuka amubwira ngo ntikeneye umututsi wo ku mutumba w'Igihungwe agomba mwice acamuhamba inyuma y'inzu ngo nta n'idosiye ngo indigo mubakora mukubita amaraso arava mu mazuru impuzu n'isengeri yari yambaye irononekara. Aya makuru abandanya avuga ko iyo mbonerakure Ndagijimana atari ubwa mbere itoteza canke wikubita abanyagihugu yishimikije umugambwe irimo. Mu minsi heze yarakubise uwitwa Bitaruka agomba kubita abantu yitwaza ngo wewe arakomeye cyane kuko utwara umugambwe kuri uyu mutumba wa Gihungwe Nsengiyumva Remy Ninarume agaca rero ahorokera abantu. Abanyagihugu ku mutumba Gihungwe bavuga ko bamaze kubimenyesha abajejwe intwaro ariko bikaba impfa gusa. Basaba ko ako gatotezo ko kohagarara mu maguru masha. Ntiturashobora kuronka kuri telefone Leopold Ndayisaba musitanteri wa komine Gihanga kugira agire ico ashikiriza. Arakoze Elvis niyo mwungere mu bijanye n'agatakazi na muntu naho amakenga ni menshi mu miryango ifise ababo bafungiwe mu gaco ka komisariya y'igipolisi mu ntara ya Ruyigi aho bavuga ko abo banyororo bashobora kuhandurira indwara zitandukanye biturutse ku buryo bubi babayemwo. Iruhande yuko aho gasho karimwe abafungwa b'umurengera ngo ntibaronswa n'uburenganzira bwo kuja mu bwiherero uko bahakeneye. Ni nkuru twateguriwe na Eric Niyonzima. Agashuka komisariya y'igipolisi mu ntara ya Ruyigi kubatswe ku bakoroni b'Abadagi kamwe mu twumba tubiri tukagize kakaba kari kagenewe kwakira umufungo umwe gusa ariko muri kino gihe usanga akumba kamwe kabarizwamwo abanyoro 15 canke barenga. Abafungwa bari muri ako gasho ngo ntibagira isaganirizo. Uno munyagihugu afise wiwe afungiwe muri ako gasho arigana uko vyifashe. Agasho k'igipolisi komisariya mu Ruyigi Abadagi so bahubatse byasaba ko hajyamo umuntu umwe mugabo arashaka kujyamo abantu 15 umaze y'iminsi ibiri uvayo ibirenge bizinze kuko ntibigera wicara ubwo muhagaze aho rero kambere niko kiko kari kanini niko rero bashaka kujyamo n'abantu 18. Iruhande gitigiri kirenze c'abanyororo ngo ntibaronswa uruhusha rwo kuja kwiyuhagira canke kuja mu bwiherero uko bakeneye. Mujya twarte saa 10 z'igitondo na saa 10 zo ku mugoroba nta wundi mwanya mushobora kwemererwa kuja kuri toilette wumva n'ibibazo iyo minsi yose ubaye nta muntu yemererwa kugenda kukoga usubira kugaruka utashe cyane umanutse mu mpinga. Mu gihe bashatse kwitabara ngo baraheza bagakoresha utumwanya duto canke utubido. Ivyo rero nk'uko bivugwa n'abagize imiryango yabo ngo bishobora kubatera indwara zitandukanye. Hariho bidabutanshye bw'amahera 10 bidabutonyi bwera nibwo abantu batabifashisha. Umuntu w'umugabo yituma mugasashe amahera 10 mu bantu usanga ari 10 kimwe banga mu hagati ahantu tuhaburira indwara gute umwanya mutoya hariho akazi mu bana biteye ukajya kamaritira cyane niko muca mukoresha ibi bibuni by'ibikenzo nibwo Kuri ivyo uruganda rwa radio RPA ntitwashoboye kuronka Jean Gentine Zigimana arongoye igipolisi mu ntara ya Ruyigi kugira ngo twumve ico biba bivugako. Eric Niyonzima imbere y'akaruhuko tugaruke mu bijanye n'umutekano aho uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya abantu 19 bishwe mu kwezi kwa gatandatu twaraye dusozereye. Ubwo bwicanyi bwabereye mu ntara 11 zigize igihugu mu bishwe hakaba hari n'abakenyezi bane n'abana babiri. Ni nkuru ya Onesime Dushimagize. Intara za Cibitoke, Gitega na Karuzi nizo zizi imbere mu bitigiri by'abantu benshi bagandaguwe mu kwezi kwa Ruheshi guheze. Muri buri ntara hishwe abantu 3, hagakurikira intara za Makamba na Bubanza hishwe abantu 2. Batandatu mu bagandaguwe mu kwa gatandatu guheze nabo mu ntara zitandatu nyene arizo Ngozi, Kirundo, Rumonge, Mwaro, Bujumbura hamwe na Kayanza. Abishwe bose hamwe uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya bangana 19 bo mu ntara 11. Muri abo bishwe inzu yubatse yari biziga mu ntara za Gitega, Bujumbura, Cibitoke, Bubanza na Rumonge. Abo bato bari biziga harabishwe bakerewe. Abandi 9 nabo bishwe batemaguje imipanga mu ntara za Ngozi, Kirundo, Gitega, Mwaro, Karuzi, Kayanza hamwe na Cibitoke. Abishwe barashwe ni 3, 2 bari abapolisi bakaba barashwe na mugenzi wabo mu ntara ya Makamba. Uwundi umwe yari imbonerakure akaba nawe nyine yishwe yarashwe n'abapolisi mu ntara ya Bubanza. Muri abo bose hamwe bishwe harimo abakenyezi 4 bo mu ntara za Kirundo, Gitega, Karuzi hamwe na Kayanza hamwe rero n'abana 2. Uko ari 2 bato bari biziga mu ntara za Cibitoke na Bubanza.
Nakamara amaze kubona Burundi bumaze imyaka 61 bwikukiye ariko bukaba butagira ingoro n'imwe bwite umukuru w'igihugu mu gisagara c'ubutunzi kandundura ubu n'umukuru w'igihugu akaba arinda gutega amaboko kugira ashobore gufata ingendo ku kubura indege murerura byashikirijwe na Gabriel Rufyira rongoye Olucom mu mwihwezo yakoze bucu Burundi buhimbaza imyaka 61 bumaze bwikukiye kubwiwe ivyo ngo akaba atahandi biva atari ku kubura indongozi zikunda igihugu tumukurikire. Inyuma y'imyaka 61 Uburundi bwikukiye igihugu cy'u Burundi ntikigira indege irerura umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu cyacu agiye mu nama makungu ari itakiza nk'abandi bose. Ibyo twese bifata ko ari agatukisha ku gihugu. Uburundi ntibugira icyo twita residence présidentielle muri capitale politique propre ku gihugu. Ukuvuga uno munsi umukuru w'igihugu uno munsi mbere n'abamutangiriye bapangiye Micombero. Murabizi yuko mene Teresama Uburundi bwari bufite capitale politique ko Bujumbura na capitale économique ko Bujumbura. Ni kuvuga yuko capitale politique na capitale économique itari ifite indege rero umukuru w'igihugu ntigire indege cyo twita les avions de ligne indege zitwara abantu ntitugire n'indege irerura umukuru w'igihugu iwacu ntitugire kandi naho umukuru w'igihugu aba ni kuvuga igihugu gipanze. Ibyo rero ni ingaruka mbi bijanye n'ibyo bintu by'uburongozi. Gabriel Rufyira navuga kandi ko bigoye bikiriko ko Burundi bwogorora mu gihe indongozi ziguma zitibirake ku bakoroni aho kwemanga ingoranize hari ngo higwe uko zitorega umuti n'ubunyene dutega amatwi Gabriel Rufyiri arongo yishirahamwe gishinze kugwanya ibiturire n'inyonora ry'amatungo ya leta Olicom mu mfunyafunya. Ibura ry'uburongozi bukwiye ubona kure icyo nicyo kintu tubona twabuze. Abagiye baraza muhere kubagiye barakurikirana ubwa mbere no bibutsa yuko buri myaka 10 ku Burundi bwikukiye buri myaka 10 hamanyo krize mujyane. Izo ni inkurikizi mbi z'ico kibazo kijanye nuko ikintu bita uburongozi nyabwo urengera inyungu zabwo tutaraburonka ku gico gihe kubera izo njyane. Ikimenyetso ngo ndavuze nico ca mbere. Ikigira kabiri kitera ikibazo cyane nuko mugo kubura uburongozi nyabwo haciye haba ingorane ikomeye rwose bijanye no kwikunda birenze egoisme. Ibintu byo kwikunda byakiri bifata ikibazo cya mbere aho umusuma ari wasoma imbere y'abandi umuntu afise ibyinshi ari we wokumva kumenya niwe jambo. Ni kuvuga nk'ubu agasore yabivuze imbunuza zashiye zigwira. Ikimenyamenya nuko tubona ko umuntu nyarucari umworo atagira ikibanza. Hari ikindi kintu cyakurikiye umuganwa Dodo Rwagasore amaze kugandagurwa nuko twaciye tugira ingorane yo kubona yuko uwo umuntu twita umukoroni watucuze ufuri na buhoro umenga inyuma y'imyaka 61 niba kiri ku mutwe wawe. Ibyo rero bice bidutuma tudashobora kwiganzura kuko byiyumviro byacu tuguma tubona yuko ibibazo dufise tubiterwa n'abandi bantu bikava kuri twebwe. Nene babwiye mu ncamakiano makuru isukurike gibonekeza mu kibanza kigurishirizwamwo imboga mu isoko ya Rumonge n'imyanda iva mu bitaro bikuru vya Rumonge mu ntara ya Rumonge birahagaritse umutima abanyagihugu bo kumugwa mukuru w'iyo ntara. Abo banyagihugu basaba ko abajejwe isuku mu Rumonge botorera inyishu ico kibazo abantu batarafatwa n'indwara zivuye ku isukurike. Ni nkuru ya Marie Ange Irakoze. Ushitse kw'isoko nkuru ya Rumonge amaja ku banki BCB hasanzwe hariho umuferege wagenewe gutwara amazi. Uwo muferege uca neza na neza ku ruzitiro rw'ibitaro bikuru vya Rumonge. Imyanda yose iva mu bitaro niyo bayihindira. Umunyagihugu yayaze ni radio RPA avuga ati tugure twamugina uhageze wifata ku mazuru kuko haranuka cane, harimwo umwanda udasanzwe wogira n'umwanda mukuru. Imyanda yose y'ibitaro yaboreye muri uwo muferege.
mudutabarize kuko bishobora kutugwaza. Ndugaye Twamugina. Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa Rumonge bavuga ko ataraho gusa hibonekeza umwanda no mu isoko rikuru rya Rumonge mu gice badandarizamwo imboga, nuko uyu munyagihugu avuga ati Ndugure Twamugina, impande yaho badandariza irengarenga, isombe hamwe n'ifu niho barunda ubucafu baba begeranije mu isoko ryose. Ndugaye Twamugina, iryo suku rike rirangwa aho ku isoko riraheza rikunyuka mu gihe c'imvura. Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa Rumonge basaba abajejwe isuku mu isoko n'abajejwe isuku ku rwego rw'intara ko botorera inyishu ico kibazo mu maguru masha batarandura indwara ziva ku isuku rike. Mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka abajejwe intwaro ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge kugira bagire ico bashikiriza. Arakoze Marie-Ange Irakoze. Tuve mu Rumonge tuje mu gisagara ca Bujumbura aho abanyagihugu muri zone Nyakabiga basaba leta gusanura ibarabara rigabura Nyakabiga ya kabiri n'iya gatatu rigeze habi, ni mu gihe iryo barabara ryama ryakweza amasanganya kubera ibinogo biryuzuye. Mu idonido na Dami Claire Iratwumva. Ibarabara rigabura quartier Nyakabiga ya kabiri n'iya gatatu muri kino gihe ushitse hagati muri ryo wakigwa n'ibinogo bitewe n'igihe rimaze ridasanurwa. Ivyo binogo vyagiye birimburuka gutyo iryo barabara rirushirizaho gusinzikara. Muri kino gihe rero imyidogo akaba rirangwa ku banyagihugu basanzwe barikoresha. Benshi muri bo ntibatahura ingene ridasubirwamwo mu gihe umushikiranganji ajejwe ivy'inyubako rusangi n'amabarabara igihe aheruka muri zone Nyakabiga yari yasavye ko n'iryo barabara risanurwa. Ibitigeze byubahirizwa nk'uko uyu munyagihugu avyigana. Imyidogo idasanzwe mu bantu mu Nyakabiga basanzwe bakoresha ibarabara rigabura Nyakabiga gatatu n'iya kabiri ririmo ibinogo. Mu minsi yeze umushikiranganji ajejwe amabarabara n'inyubako rusange yarashitse mu Nyakabiga arasanga itegeko ubuhayo ryubaka, ariko yarubatse guhera kuri Ruhanira na Vendo Dorintineri benshi bita kuri Vendomo kugeza ku ibarabara ry'icumi na kabiri ntibasaba kubaka. Y'abanyagihugu baridoga ati igituma barihaye hagati y'abashefu de zone ntacavuga y'abana mutante ntacavuga abanyagihugu rero barabara bitura. Mu gihe iryo barabara risanzwe rikoreshwa hanini na ya miduga y'amavisi yunguruza abantu, abanyagihugu bavuga ko mu gihe ritokogwa ingaruka mbi zishobora kuba nyinshi na cyane cyane nk'amasanganya, kuko akatari gake usanga iyo miduga irikoresha irikita umurongo wayo mu guhunga ibinogo igahakwa no guhitana abantu. Imodoka nziza cyane z'ikaburimbo, rero imodoka y'amabisi igabura Nyakabiga mbere n'iya kabiri. Ingaruka mbi ni uko imodoka zirikatira ibinogo ugasanga ziriko zigomba kugonga abantu. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka umukuru wa zone Nyakabiga cyo kimwe na musitanteri wa komine Mukaza kugira bagire ico bashikirije kuri ico kibazo. Arakoze Dani Claire Iratwumva. Nino ngaha makuru twabateguriye aciye agarukira. Mwakoze mwege mwese mwari muduteze yompi, bakoze n'abagenzanje bafashe kuyatororokanya, nibagiye abahinga b'ivyuma batumye no madwa bashikira atagatosi. Joseph Muzaneza na ikondo yabashikiriza ndabikebanuye ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho utaha.